Nshuti namwe bagenzi turabahaye kaze kuri televiziyo Gisha TV. Mu minsi yahera igihe twatangura iki gikorwa twarabamenyesheje ibikorwa twifuza gukora kugira ngo dushigikire umurimo w'Imana. Narabwiye mu ncamake amateka yanje aho naciye mu murimo w'Imana, narabaye mu murimo w'Imana nta buryo mfise, narabaye mu murimo w'Imana mfashwa n'inshuti n'abagenzi kugira ngo shika ongeze uyu munsi nuko nafashijwe n'abandi, nuko abandi bashigikiye. Hari abajene twangana ico gihe bafite imyaka, ico gihe twari mu myaka 30 hafi 29 gutyo ngomeye nivyo. Abajene tungana, hari abandi y'amatike y'indege, haraba support financier, ni ukuvuga ngo bakanshigikira mu buryo bw'amafaranga, financial support. Hari abashigikiye mu majambo, mu kundemesha, hari abashigikiye mu kunshigikira mu kubana nanje mu bikorwa vy'Imana. So nagiye ngira umutwaro iyo myaka yose, nagiye ngira umutwaro udasanzwe wovuga ati Imana ni wamezagira, nanje ndifuza kubisoko y'umugisha ku bandi. Uyu munsi rero ivyo byose sindi muri vya bihe, uretse yuko nk'ubu nkirindira ibitangaza by'Imana, nkirindira ukuboko kw'Imana, mugabo hagati aho uyu munsi ngeze ahantu nanjye nshobora gufasha abandi, kandi nikoze ku nshuti n'abagenzi no gufasha umuntu ashobora no gufasha mu buryo bwagutse. So niyo mpamvu nabwiye yuko mu bikorwa bikomeye tuzokora muri Gisha TV tuzoshigikira abaririmbyi, tugashigikira amakorale, kubera nzi abakozi b'Imana bo twaramaze kubitangura, n'ubu tuguma dusaba Imana kugira ngo idushoboze, iduhe uburyo kugira ngo natwe dushobore gufasha abandi uko tubishoboye kose. So mu yandi majambo rero nanavuze ko nkeneye yuko dushigikira abaririmbyi, hamwe abaririmbyi bo ku gatwe kabo muri rusange, hamwe n'amakorale atandukanye. Abaririmbyi mvuga yuko dukeneye gufasha, hari abaririmbyi Imana yaduhaye mu gihugu cy'u Burundi bari mu Burundi gwego. Iyo niko bavuga bari mu Burundi gwego, Apollinaire ari mu gwego go hejuru, umukozi w'Imana ni Apotre Apollinaire, Pasteur Dudu ari mu gwego go hejuru, n'abandi hero n'abandi bahezagiwe bari mu Burayi, bari muri Amerika za Canada n'ahandi. Abo onye ntibarimo ahubwo abo nifuza yuko baza bakadushigikira kugira ngo dufashe abandi, kuko nabo nizera ko ari mu bantu bahezagiwe. Mugabo ntaco buze ko nawe Imana yampezagiye canke ikanshoboza kubahezagira, ntaco buze ko ndabikora. Ariko na cyane kritere yabo dushaka gufasha ni babandi bakiri hasi, ni babandi bakiri hasi, bakiriko bararwana no kurondera 50,000 100,000 kugira akora akaririmbo kamwe muri studio, ni babandi bakoreko bararwana kugira ngo ashobore gukora album atazi naho abihera nuko vyogenda. Abo nibo bari ku mutima cyane kugira ngo dushobore kubafasha. Kubera iyo mpamvu rero twaravuze yuko tuzoshiraho ihiganwa. Iryo higanwa ritegerezwa gutangura itariki ya mbere y'ukwa kane. No kuvuga iki? Itariki ya mbere y'ukwa kane tuzoba twuguriye umwango kugira ngo abaririmbyi ku gatwe kabo biyandikishe. Bazo kwiyandikisha biciye kuri WhatsApp nimero 1-4-850-4-7-7-2. Ni kuvuga +1 4 3 8 5 04 7772, canke baciye kuri Dia Mugisha 70@gmail.com. No kuvuga iki? No kuvuga ngo abakeneye kuba muri iryo higanwa muzoturungikira umwidondoro wanyu, izina ryawe, aho uvuka, ishengero usengeramwo, naho uba, kugira ngo wiyandikishe kuzoba muri iryo higanwa. Ni ukuvuga ngo tuzobaha chance kuva itariki ya mbere y'ukwa kane gushika itariki ya nyuma y'ukwa kane. Ni ukuvuga ukwezi kose k'ukwa kane. Muri uko kwezi k'ukwa kane muzoba muriko muriyandikisha, kandi tuzoba turiko turabaganiriza, turiko turaganira uko twobikora mu buryo bwiza. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo abo baririmbyi
tuzobasaba yuko baduha indirimbo zibiri. Tuzosaba ko baduha indirimbo zibiri. Nimba zifise Imana ishimwe, batazifise no kuvuga ko bazozitegura, bazozandika. Indirimbo ya mbere ukurongowe namwe mu wera, indirimbo yo gutazira Imana. Indirimbo ya kabiri ni indirimbo yo gufata igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi ukagishira mu maboko y'Imana. Naratanze akarorero, hari indirimbo Apollinaire yigeze kuririmba aravuga ati, data turagusavye ubu nuzukize kino gihugu. Nitwabumwe ngo nihisi izomenya yuko uri umwami wacu. Nimba navyibuka neza nuko iririmbwa, hari ico nihenze ko naho mucihanganire, mugabo murumva ico bisobanura. Ni kuvuga iki? Ni kugira ngo dufate igihugu cyacu tugishire mu maboko y'Imana mu buryo bwo gutazira Imana, ko biravuga ngo Imana iba hagati mu mashimwe y'abana bayo. Nitwatazira Imana tukayitazira dushira igihugu cyacu mu maboko y'Imana, nta kibuza yuko Imana izotwumva ikaduharira ibyaha byacu ikongera igakiza n'igihugu cyacu. So izo nizo ndirimbo zibiri tubashaka ko izo ndirimbo muzitegure. Nimwazitegura tuzovugana, tuvugana ingene mushobora kuzirungika n'ingene dutegerezwa kuziproteja, kuko nizi wanyu. Iyo ndirimbo zo wanditse izo ari gwawe, tezwa kuyiproteja kugira ngo ntihagire umuntu ayitwara ayigiri yiwe kandi itari yiwe. Hanyuma tuzoca tugira igihe cyo kubakomunika, igihe izo ndirimbo zanyu tuzotangura kuzivuza mu buryo twaganiriyemwo. Noneho muri ico gihe tuzoca duha abantu umwanya w'uko batora indirimbo bakunze, babonye ko ari zo za mbere, indirimbo za mbere. Uvuga ati umuririmbyi kanaka niwe twe duhisemo, ko muzoba mufise amanimero yanyu mwese abaririmbyi bamaze gutora. Mu yandi majambo muri abaririmbyi bazoba bamaze kwiyandikisha, tuzoca dukuramo abaririmbyi 3 gusa ba mbere. Abaririmbyi 3 ba mbere tuzokuramwo, tuzoca tubahamagara tubashira ahantu hamwe kugira ngo bagire iganwa yo kuririmba izo ndirimbo no gutazira. Hanyuma tuce duhitamwo uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Muri abo 3 twahise, abantu bahisemwo n'abandi bahanga bo kuririmba cyangwa abakozi b'Imana bahisemwo, bakavuga ati uwa mbere nako, wa kabiri naka, n'uwa gatatu ni naka. Tugasanga harimwo abari hanze y'igihugu, uri Burundi cyangwa abari Burundi, nabo tuzoca tubafasha kugira ngo bahurire nabo bari hanze. Nimba bari hanze bidashoboka ko bataha mu Burundi, ko birashoboka, peut-être bagahurira mu Rwanda canke i Nairobi canke i Kampala. Ivyo nitwe tuzobibafashamo kugira ngo noneho babaririmbyi 3 bace bagira iryo higanwa, kandi bagire nako kanya ko kuruhuka, kugira ngo kuko bagira ubwo buntu n'Imana bwo kwitwa mbere, n'uwa kabiri bagira nako kanya ko kuruhuka no kubona yuko Imana ishobora kubagirira neza, kuko Imana igira neza. Hanyuma uwa mbere azoca ahabwa agashimwe k'idolari 1000, wa kabiri ahabwe amadolari 700, wa gatatu ahabwe amadolari 400. So ubwo nibwo bushimwe 3 tuzotanga. Hanyuma mu vyerekeye kuva aho uri kugira ngo ushike aho uzohurira n'abandi, ni igikorwa cyacu kugira ngo tubigufashemwo. Iminsi muzomara aho hantu, nimba ari iminsi 3, nimba ari 4, nimba ari 7, icyo ni igikorwa cyacu. Mugabe icyo twifuza ni iki? Icyo twifuza ni kugira ngo twereke abana b'u Burundi ko byose bishoboka, bitaravye intara, bitaravye ishengero uvamo, bitaravye umuryango uvukamo, birashoboka yuko Imana iguha impano, iyo mpano ikagucira inzira. Ni waronka ayo mafaranga, ashobora kuzo gufasha kuriha minervare, ashobora kuzo gufasha kuronka umutahe, ushobora kugufasha ugafasha umuryango wawe, ashobora kugufasha gukora album. So mu yandi majambo ni igikorwa dukoze kandi twifuza ko gukora, kandi Gisha TV izora igikora buri mwaka uhereye muri uyu mwaka, imyaka igiye kuza tuza tugikora muri ete, kwereka uko muri vacances umuntu ashobora kuronka umwanya wo kwitegura, nimba ari kuvoyaje ashobora no kuronka umwanya wo kuvoyaje. So rero ariko bishitse abaririmbyi bose bakaba bari Burundi, iryo higano ry'abo 3 rirashobora kubera i Burundi, naho turashobora kubabwira ingene muzobikora, hanyuma mushobore gushikira ako gashimwe gashobore kubashikira. So ivyo rero dushaka kubikora kugira ngo Barundi bose bari muri East African Community, mu Burundi,
mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya no mu Bugande bashobore kwiyandikisha kugira ngo baze bashobore kuba muri iryo higanwa. Aho ni ku muririmbyi ku gatwe kiwe no ku makorale nuko nyene tuzobigira. Mugabo ku makorale ubutandukane buhari kuko korale bigizwe n'abantu benshi, uburyo nabwo si bwinshi dufise muri uyu mwanya. Korale ico tuzokora naho tuzoca muri rwa rutonde nyene bazokwiyandikisha korale naka na korale naka ziri muri ivyo bihugu bitanu mpejeje kuvuga byo muri East African Community. Hanyuma batazire, ni batazira baduhe za ndirimbo nabo zibiri cyo kimwe na zazindi, imwe yo gutazira uko barongowe, iyindi yo gufata igihugu bakayishira mu maboko y'Imana. Hanyuma naho abantu bazohicagura abagenzi banyu inshuti, abaririmbyi nkamwe, hanyuma abahinga nabo barundi batoye hamwe n'abandi bakozi b'Imana tazo bari umugujeje yo kuraba ivyo byose, bazoza bavuga ati korale ya mbere yabaye naka, yabaye iyi, ya kabiri ni iyi, ya gatatu ni iyi, nabagashimwe kabo kazwari kakandi nyene. Uwa mbere korale ya mbere 1000, ya kabiri 700, ya gatatu 400. So ariko korale ntituzorinda kuyikura mu gihugu irimwo tuyijana mu kindi gihugu. Yo twamaze kumenya uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu nta competition izokenerwa hagati yabo, tuzoheza cyo tubafasha muri ubwo buryo. Igituma rero nkuko nabivuze byose ni kugira ngo bifashe niyo korale. Birashoboka yuko ubwo buryo bushobora kubafasha mu bintu byinshi bitandukanye, kumbure no kugira namwe CD yanyu, album yanyu. So ivyo byose ni muri wa murongo kubafasha, kandi bizokwama bikogwa buri mwaka. Dusenga Imana kugira ngo ahubwo binashobotse bize bigende byaguka biba bininiya, kugira ngo dufashe benshi bashoboka uko Imana izo yabidushoje. Tuzosenga, tuzokora ku nshuti n'abagenzi bacu abarundi, abana b'u Burundi, kugira ngo dushigikire, kugira ngo twubake umurimo w'Imana, twamamaza ibikorwa byanyu muri ko murakora, batoyi bacu, bakuru bacu, bashiki bacu, basaza bacu, bene wacu aho muri hose mu makorale atandukanye. Narabaye muri korale, narabaye muri rimvyi, ndazi ingene bigoye. Umukozi w'Imana Apotre Apollinaire yarimvye avuga ngo ntivyari byoroshe ariko byari bikwiriye. Hari ibintu ducamo mu murimo w'Imana ugasanga ntivyoroshe ariko bikwiriye kugira ngo bitwigishe. So rero iryo niryo tangazo Gisha TV nanje nk'umurongozi narinda bafitiye. So ni mwihute rero kuva itariki ya mbere y'ukwa kane mutangure kwiyandikisha ku nimero guteranya 143854747 kuri WhatsApp, hamwe no kuri email diamugi77@gmail.com. Ahasigaye Imana ibahe umugisha bavandimwe, kandi Imana bagire neza aho muri hose. Murakoze cyane.